Ega nkubwiye Starboy ega umuziki nta mupaka ugira kandi igikorwa ciza nta mupaka kigira nta muntu yozibira igikorwa ciza ntikibaho wowe n'umunyarwanda akoze hit igusanga muhira hajyanye wibere nubwo nyambuba hehe mu Rutana hit iragusanga nico gituma n'umurundi ukoze hit je n'umupeti w'ubanza kumuzinda ariko hit iravuza Kigali Gisenyi iravuza hehe mu ntara ndikuvuga nta muntu azibira igikorwa ciza kamani kwa doctor kamani kwa general kwa doctor ni kwa general sinzi uko je ntasi nuja mu bubare ngunda gusohoka urumva nikuvuga nta muntu numwe asori azibira igikorwa ciza nikuvuga iyo bakunda kuvuga ati Imana yuguruye nta wugara ivyo bintu byo kuvuga ngo urumva ngo kuzibira ivyo bintu je ntavyo nigira ntahura kabisa Imana ni nayitanga hit nta muntu azibira igikorwa ciza wo zibira igikorwa ciza gute nuko bimeze uza abantu twaje bakaze mugabo unye twiyumvira iyo bagiye tukahabura uko biri kose nibaza ko nta ukwiye gushavura iterambere ry'ubundi kubera ko umugenzi arashobora gutera imbere ugasanga ejo ni wagukijije so reka tuje inyuma ya bino bikorwa byose inyuma ya bino bikorwa byose wakoze ni video zitanu akimu muri mwanya yaronse iki muri rusangi reka turekane n'ama views kubera ko views cyangwa public warayironse abantu baragukurikirana kuko mbona n'ababone bariko baraduga cyane ndetse cyane gose ku rwego rukomeye cyane inyuma y'ivyo bikorwa byose akimu no musi amaze kunguka iki muno muziki cyambere maze kunguka n'abantu cyambere gikomeye kandi shibira Imana mufise abantu benshi kuko na amafaranga Starboy muvuga amafaranga yose ava ku bantu ntawe ico nzi cyo nta mpene canke intuzenya inka iraguha amafaranga canke inkoko nukuvuga ico mfise abantu kandi iyo ufise abantu ibintu byose biragira kuko ama déplacement tuvuga na afise abantu ubwo buzi tuvuga amafaranga tuvuga afise abantu rero ko mfise abantu ibintu byose bizokunda yego no musi rura nta mafaranga afise ariko mfise abantu ntabwo mfise ukuri kwanje nuko ngukunda cyane imbere hanje ni heza ndagufise ivyo ubona vyiza nibihenda amaso ndahari kubwawe ni byiza kuba umfise let me be your painkiller let me be your painkiller let me be ndakubera muganga kuvura buri gihe let me be your painkiller let me be your painkiller let me be ndakubera muganga kuvura buri gihe Yes akunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe my name is Starboy the Ship Danger Man Sharp Man Dora Boy King of Ladies the Lion in the Jungle I love support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that support my job only This is Star TV bavuga ati fasha warafashijwe kwera ko twese turi ngaho kwera twafashijwe nta numwe ataba yarafashijwe no ufise amafaranga n'umugwiza atunga wese yarafashijwe rero tumanze tuganye ivyacu dene tuzoganya à l'extérieur Imana nibishaka canke igihe nicagera mbwa Star TV turi kumwe n'umwe mu banditsi b'indirimbo zagiye novuga yuko zagiye ziraja mu bantu ndavuga indirimbo Painkiller ni indirimbo yakwije miliyoni 2.7 indirimbo yo Love nayo nta kibaye imeze neza cyane ni indirimbo ariko gushira hanze ari kumwe no mu banyarwanda novuga yuko bazwi ndetse bimaze gukora n'abarundi ndavuga Oreg ariko kuri no ncuro yakoze ni mu ba artist turi ku bwa Star TV ni for the first time dukorana ikiganiro namanda babwira ati iyo twakiriye umuntu ku ncuro ya mbere tuba tumwakiriye muri Star TV family cyangwa mu muryango wagutse wa Star TV na cyane ko namanda babwira ati ubundi vyanje ni mu vyihorera ariko abayimvite nabazaniye kurikirana ivya kumbure saboni wanje shora kuyireka ariko kumwemvite nawe kayikora reka rete umwakire ku ncuro ya mbere ameze fresh arukinga neza muri no minsi kwera ko muri no minsi ngo amanyabura yango ni menshi cyane muri no minsi ifaranga ariko ririvugira gake gake nubwo ritaribwa ariko hari gihe tuba turibona umenga ariko rirasirikira nyine buke gake reka tumwakire ni Mr Painkiller umwana ariko arakora neza cyane hello my brother ndameze neza kabisa umeze fresh ndashima Imana kosa neza man kubera Imana man twegereza ka micro amajanga ngati ni kubera Imana kabisa amatango ni menshi cyane
Shasinzi kweli. ngo maze igihe unywa amata menshi yo mu Rwanda ari amata usanga sosa ukuntu. Sha baranyakiriye neza kweli. Imana bampezagirira. Byari bimeze fresh. Yego kweli. Kumure twinjira mu kiganiro nyezina aramusaba abakunzi ba Star TV amadene dutabagure nyene hama twigendere ya. Yo bakunzi ba Star TV ndabashimiye cyane kunyakira ku nshuro ya mbere. Mu ntega amatwi ni byinshi ntari bwababwire kuri jewe. Ariko no munsi muza kubyumva kuri Adrick AKIM kabisa. Ngira muhora mwumva indirimbo zanje mutazi ngo Adrick AKIM ninde. Na isi yose yomemukira nizera ko ari wewe nosigarana ubuzima bwiza n'amafaranga nibidutesha ibanga ngo uhemuke nibudutesha ibanga ngo uhemuke wobuhemutse kabisa. Mwamumvise n'umwanditsi w'indirimbo nkunda cyane, n'umwanditsi w'indirimbo mukunda cyane, n'umwanditsi w'indirimbo zimeze neza cyane. Uyu mwanya turi mu gisagara cya Bujumbura, ariko kandi ikibazo cya mbere kiravuga giti umaze umwanya ungana gute uvuye mu gihugu cy'u Rwanda? À peu près nka 2 semaines. 2 semaines. Bisigura ko igikorwa warakirangije then urazi Burundi uragitunganya. Ni kuvuga naraye ndakora video. Baye turashootinga video. Hama video twashije mu masaa 11 z'agatondo. Hama saa 1 cy'andazi. Yego. Kabisa imbere yuko twinjira mu bibazo bimwe bimwe ariko kandi uno munsi umwanditsi w'indirimbo novuga yuko ziko ziravugisha bamwe bamwe na je muri televiziyo yanje ndumwe mu bantu bakurikirana indirimbo zawe ndazikina cyane niyo ndi muri saro ndumviriza indirimbo zawe. Ikibazo cya mbere ni iki? AKIM n'umuntu ki? AKIM avukaye? AKIM muri rusange kumbure umuntu ariko arakwikirana indirimbo zawe cyangwa ariko arakwikirana kino kiganiro kumbure dusaba artiste menshi. Buri mu artiste tuba mu artiste avuka mu artiste araha kubera ko hari n'ababoss benshi bavuga ati kadushigikira abana biwacu. Iki cyambere AKIM Adrick AKIM ni Abimana Adrick nigeze nahawe n'abavyeyi. Abimana Adrick ni umunyafrika w'umurundi avuka imuramvya ariko right now umuryango we wimukiye ibubanza. Adrick AKIM ni umuririmbyi w'umurundi kabisa. Umuririmbyi w'umurundi kwera ko n'amaraso uri umurundi noja gupima DNA yaza gusanga uri umurundi kabisa cyane. Navukiye imuramvya ariko right now ndi ibubanza. Ibubanza neza na neza ariko aho numvise ubaha ibubanza ajya ni Bujumbura. Ari Bujumbura. Ibubanza ni Bujumbura kwera ko ahantu ugenda umwanya muto cyane. Wanashima Bubanza ahantu hafi cyane. Urabona ko ntigeze nteba arahana. Nanga kabisa uno munsi uramaze gukora ibikorwa novuga yuko bitari bike si bike kuko ugerageje kuraba urafise video hafi 5. Waratanguriye ku ndirimbo washoye kwita Vyanyirahe uri kumwe na Benturo. Wahereye kuri featuring cyane kubera iki guhera kuri featuring utahereye kuri wowe bwawe bwite? Hari indirimbo zindi kera nagize nubwo abantu batabashije kuzimenya cyane. Hari indirimbo natanguye kuririmba hama Benturo ndamushimira cyane n'umu big brother yarabonye ati peti yangu rafise talent ikanda ku blessing. Kandi novuga ko guhera kuri ntuzenya Vyankirahe sindigira nsubira inyuma kabisa. Kandi abishimira Imana cyane kabisa. Ni nyuma y'umwaka umwe umaze gushira hanze video 5. Nyuma y'umwaka umwe gushira hanze video 5 ni igikorwa gikomeye cyane n'aba superstar batigera bakora kubera ko uburyo buba bwinshi ndetse n'ingufu ziba nyinshi kuko bateza gushira energy muri bino bikorwa. Kubera iki kuduha ibikorwa byinshi mu mwaka umwe? No kuvuga umuntu wese afite strategy akoreramo. Je nanje ndi umukozi. Je ndi umukozi cyane. Nuko intararonka uburyo bwo gukora ibikorwa byose nyine amafaranga nyine mvuga ati no ushobora kumaidinga video 10 mu mezi 5. N'ahandi ho ibi nyine ndiko nakora nibwo bushobozi mfise. Ariko ndizera ko Imana izobikora ku buryo ntangura kuzana bakubita ibikorwa nkuko je nyine ndabishaka. Uko ubu ndabishaka uburyo ntibubinyemerera. Ariko ndashimira cyane abantu biko baramfasha n'abamfashije. Imana bampezagirire cyane. Ndashira Imana imbere kabisa. Kandi nizera ko bizogenda neza. Uno munsi ariko tugaragaje kuraba uburyo ukora umengo urafise nyene abantu basanzwe bamanaginga ibikorwa vyawe. Kuba hari abantu bo bagushigikirana cyane mu buryo bwo gukora video kumbure bagira ico bakoze mu guterera ibintu biri. Yego kabisa kubera ko nk'iyi video nshasha nakoze. Nk'iyi video nshasha nakoze jewe kweli nuvuga ko nta mafaranga nayirishe. Nta mafaranga nayirishe kweli ni director Shimani we yafashije hariya muri Kids. Niwe yafashije dépenses zose kabisa. Yego
kabisa. Ariko kandi nkaca mbaza kino kibazo uvuze ati Director Shema niwe yagize icyo akora kugira gufashe ibintu bigende neza. Uguhura nawe wahujwe nawe ni iki? Kumbure ngerageje kurana indirimbo mwakoranye, ni indirimbo igeze kure, ni indirimbo inaryoshe, ni indirimbo inatambika, ni indirimbo irimo amajambo meza cyane. Uguhura nawe ko ari kumeze gute? Waje guhura nawe gute? Na cyane cyane ko niho twagiye kubona ugaragara cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kuvuga guhura na Director Shema novuga ko byagize Imana, kuko iyo nkuru ni ndende kabisa ukuntu twahura. Ugumva ukuntu byatanguye, je ndi umuntu sinahora nikoresha TikTok cyane. Burya Ani niwe yambwiye nugurure TikTok. Ani Ingabire niwe yambwiye nugurure TikTok. Rero numaze kugura TikTok hama ndapostinga kajya gace ka Penkira. Maze gupostinga kajya gace ka Penkira, Shema ariko araduza ari ama video agacara gakunda. Ikarambwira ukuntu byagenze kugira ngo indirimbo iramuryohera, hama akira akora Penkira. Akoze Penkira ashikiba breast, kiba viral kabisa, abantu kuri TikTok bacakuma bayikora kuko bajya bajama ba Morio Kids ba promoting indirimbo nyinshi zikaba trend. Cyane niyo indirimbo ziryoshe rero n'Imana ikacibibamwo. Numva abari ibintu kabisa byadanje indirimbo ikigenda. Rero jewe maze kubona abantu bamaze kunkorera ibintu nk'ivyo, ubisanzwe ndi umuntu ashima cyane. Abantu bose tumaze gukorana ngahe mu Burundi baranzi kuntu meze. Je ndi umuntu ashima. Ndi umuntu iyo nkoreye ikintu ndakurondera nubwo ntafise amafaranga yo kuguha, nkakubwira ati bro big up sana kabisa, urakoze, Imana ikumpezagirira kabisa. Igihe cyaduhuje cyatuma tuvugana, mu nyuma Imana irabikora tudukorana kijya gikorwa. Kabisa urakoze. Indirimbo vyankirahe uraje uraduhaye yindi wise your love, mu nyuma uraduha Penkira. Indirimbo Penkira novuga yuko mu ndirimbo zagutangaje nibaza ko iyo birimo. Ni indirimbo nziza, Sevreni nziza. Imana Star Boy nikuvuga hari ukuntu bavuga ati bashobora kuryama ukenye ejo ukabyukura mu boss. Nari nibyo byambaye. Penkira nayisohoye nishakira 10,000 by'ama viewers. Ariko Imana iravuga ati Peti ibyo bintu ntimuberanye kabisa. Ikandeka gute blessing kankuremere. Yego kabisa. Imana ibayira blessing. Imana yabikoze kuko jewe nta buhinga na bumwe no bafise nko muri byo. Hari abantu benshi bafashije cyane. Kandi nizera ko uwo muhamagaro wo kumfasha novuga ko wavuye ku Mana. Wavuye ku Mana. Yego kabisa. Kuko sindumva ukuntu bya byagenze abantu wabivira kanyosha n'abantu bo mu Rwanda deje bakashigikira umupeti ntazi. Na cyane ko ino ndirimbo kenshi ikigaragara mu bantu, hari abantu benshi bariko bibaza ati uyu ni umunyarwanda, no Murundi barashidikanya. Ariko kandi ku bakuzi bo barabona ko uri Umurundi, ariko benshi barashidikanya kubera ko utari bwagaragare mu bantu. Numva shaka kumenya celebration ya mbere umaze kubona indirimbo ugikubise views wakoze nka Adrick, uravuga ati kino kintu vraiment ikanywemwo. Yego kubwa kino gikorwa ni kuvuga icyambere narasenze shimira Imana kuko Imana niyo ya mbere. Niyo ya mbere yatumye ibintu bigenda neza. Ko bavuga ngo abantu ngo ba Madrid ngo ntibasenga. Bimeze gute? Ikibazo nuko bashaka kuvuga ko Madrid ari yose. Madrid si yasenga Sarbo. Uzi ko natongoje umuntu ambwira ati ngo ufise dread ngo ndakwanse. Ahubwo uwo muntu ahubwo ubongezo cya wiru. Kuko uwo muntu akwankira Madrid mani umuntu n'umuntu mubi cyane. Umuntu akwankira Madrid gasha umva yo gukunda mu gihe uri mu bohero hari yanye muntu uzenya. Hari yakumusaga uri mu mpimba umva yo gukunda uri mu byacu nk'ibyo nya kwankira Madrid. Yawo icyo twakoze ubwa mbere tuni ugusenga kubera ko indirimbo yari kwija ama miliyoni y'ama views. Icya kabiri naco cyari cyane. Okay, icya kabiri icyambe bwa mbere nashimye Imana nabikubwiye. Icya kabiri nashimiye abantu pe ndavuga ati jewe jenye sinari kubyishobotse. Ikintu nshoboye ni kwandika indirimbo nkajya muri studio FIG akambrese ujya umuntu FIG numwe ujya anya ari ikintu namamvuga ntaguciriyemo. Uriya mutipe FIG tuvuge ko atobazi kwidandaza mu buryo bw'ama social media, ariko numwe mu ba producteur niburi uri mvuza ba producteur batatu mu Burundi bakaze arimwo. Ariko ikibazo ufise my brother ebana kwibrandinga nyine ugira imbuga uzikuzugire ico ngira nta mwanya gifitiye. Ariko no mu producer komeye cyane arenze ubwo butumwa nabwo bwamushikira. Kuko nabonye indirimbo yagera akora za Benturo nakunze za Somebody n'izindi nyinshi.
ni indirimbo ziryoshye kandi zinatanga sitachirenze usigiye n'icyagera nawe nyene hariho etape uzobona azosima nka etape ijana oya hari umuntu usanga nyene yumva yo kwikorera ibintu atambuga bizokwikora kabisa imbuga zimwe zizomwironderera ifa ahari vraiment reka ndamubwiye ati respect kabisa uri umuntu akomeye cyane uri umuhanga cyane uri umuhanga kabisa turasenza Imana ubwa kabiri turakoze iki nashimiye abantu kabiri nashimiye abantu hamaje igihe cyo kuryoherwa ivyo nageze ko ntikiragera kuko umva ikintu ushaka gushikako hantu ushaka gushika sindahagera kuko no munsi nshitse hajya anye byanyeretse ko noshobora gushika handi hantu ntivyatumye nirara nicara ngo urumva ngo Adrick AKIM nashitse ngo oya kabisa jewe ahantu ndi no munsi siho nipfuza kuguma ndi habwo ejo muzobona rero ndiko ndaryoherwa muri bya bintu naronderamo ariko ubunye kabisa ndacakora ndacagerageza ndacari kuri move ndabe ko no kongereza step I mean waramaze gutahura ico abafana bawe canke abakunzi bawe bakunda gushika muri kano kanya kubera ko hari umuntu yambwiye ati iyo umaze gutahura ico ugaburira umuntu kumbure kugira vyibuke canke aronke ubuzima bwiza birafasha kubera ko bo wamaze kumumenya nibaza ko kuri no mwanya AKIM yaramaze gutahura ati abafana banje bakunda imiziki imeze uko bakunda ko nandika guca ni kuvuga jewe mu bisanzwe nandika style nyinshi kubwa mbere ntarasohora Painkiller nifise ibiboro by'amafro banga nirimbira Afro Jamaica ariko sinzi ukuntu byagenze ndirimba ijya ndirimbo yanje Painkiller ndirimbo ndamaze kuyisohora abantu barayikunda cyamvuga ati rero burya iki kintu abantu bankundiye ico ntegereza kuza ndabaha kabisa abantu namaze kubona ikintu bakunda ariko si kuvuga ko ntazobahindurira uko igihe kigenda tera uhindura yego numere nka babandi baguma babwira ngo indirimbo ziwe ngo ni no stop oya yasikaza kugenda ariko nzoririmba izindi ndirimbo ariko bazokumvamo Adrick AKIM sinyatire yanje bazoguma bayumvamo inyuma y'indirimbo Painkiller uraje uradutayemwo indirimbo uri kumwe abapeti bo mu Rwanda abapeti nkunda cyane uburyo baririmba ndabakunda vya danje bano bapeti uragiye uradutayemwo indirimbo novuga ko wagiye gukora uvuga ati kumbure no munsi nabahaye Painkiller igeze kure yaronse amaviews ariko kandi aba nabo biraza kugenda gute ico kibazo ni wigeze ukigira ati ko ngiye gukorana naba biraza kugenda nkuko nakoze nikorana ndi jenyene ino featuring za kumfasha iki muri rusange icyambere bagiye bapeti n'abapeti barenze n'abapeti bazwi cyane sinovuga kandi ngaha muri Afrika gusa n'abapeti barenze kandi bakora ibintu biri international bagiye bapeti bararenze cyane gose kuko nabantu biyumvira bari creative cyane rero burya hagiye bavuga umutwe umwe ntiwigira inama jewe naricaye ndavuga ati ego indirimbo Painkiller narayisohoye ndi ubumwe ndayidropinga iramenyekana ariko hamwe no korana naba anye ba Morio Kids hariho step no kongerako kandi nukuri ndavyishimiye kuba twarakoranye nabo ego cyane ibintu nishimiye ni ibintu nicaye nkiyumvira ndavuga ati ibintu ntegereza kubikora ego indirimbo ngiye urayikoze urayishize hanze ndetse irarabwe cyane kumbure turaza kugaruka ku bibazo kumbure ico bita inyuma yo gusoreza indirimbo zose mbega AKIM no munsi ariko araronka iki turaza kukigaruka ko mu nyuma uravuye ku bapetsi bo mu Rwanda babikora neza cyane uragiye kwa papa cyangwa ugumye hariya nyene mu gihugu cy'u Rwanda novuga ko hari impamvu yatumye uvuga ati kumbure reka ngume hano mu Rwanda hoba hari impamvu wewe yatumye Adrick avuga ati reka ngume hano kwanza mbere ko nzoja mu Burundi gukora featuring yo mu Burundi reka niyongere kwanza mu Rwanda hari impamvu hari ke strategy wakoresha kubera ko no munsi uri umunyamuziki uravuga ati ahantu narahakwikiye kumbure ni ikintu kironka hari icyo wari utegekanya ko oronka kuri papa cyangwa utari bwaronke kuri bano bapeti ho cyo wacara nabonetse icyambere biroroshe kuronka audience nijya audience ukayigumana uravyumva nibujya kuronka ikintu ntibigoye bujya ikintu kukigoye ni kukigumana no kuvuga narose audience yo mu Rwanda nari nkeneye ikintu cyotuma ijya audience ndayigumana abanyarwanda n'ukuri n'abantu twihurije kwera abantu twihurije kandi baraba indirimbo zandi cyane ndanabakunda cyane
rero ugiye kuraba muri statistique ari muri YouTube usanga abanyarwanda bakurikirana cyane abanyarwanda barankurikirana cyane abarundi n'abandi bantu rero ntuzenya ujya shema naramubwiye brother hamwe vyokunda vyogenda neza bigeze neza kabisa nogira noronka novino nkoza kandi ga collaboration indi collaboration nini arambye ati niho muririmbyi ubona akugehera ngaha mu Rwanda mwokorana kandi yo kuzoza indirimbo yawe kubishaka ndiyumvira ndavuga ati papa cangu kweri papa cangu nawe yafashe nka petit frère indirimbo yari sanzwe yanditse canke mwayandikiye hari indirimbo yacenda yandika rero papa cha ntuzenya papa cangu yabaye umumpressing urya papa cangu nta ni papa neje nayo kuronka amafaranga ndamuriha umupeta je mu muziki nayo impeje ishure ryari nta mafaranga nironke nta mafaranga nifiti gusa umupeta aravuga ati peti yange kanda ku blessing kanda ku blessing ko nawe uzo blessing abandi uzonshimira mu nyuma yego kabisa ubundi wicaranye na papa cangu wasanze umuziki wo mu Burundi ufata gute kumbure uko yoba ari kose imyaka yoba amaze mu muziki ntituyiharure nubwo yoba ari 2 canke 3 canke 10 kasoranotse wasanze afata umuziki ndundi gute muri rusange ni kuvuga abanyarwanda ni bene wacu umuntu mushobora kuvugana ururimi ukavuga mu Kirundi nawe akavuga mu Kinyarwanda burya aba bantu mushaka muze twubahane kandi tunakundane cyane kuko dufite imigendane minini kuko n'ahantu Star Boy ndazira amaze kuja mu Rwanda canke nubwo umaze kuja mu Rwanda urabazi wamaze gukorana ikiganiro n'umunyarwanda canke mukavugana kuri telefone nabantu bavugira ururimi rwabo nako ukavuga ururimi rwawe ariko mugahuza ariko ryari byarancanze ndi muri Uganda yagoheje kunkoresha ikiganiro acabwira urya mugore we baheruka kuvana ngo bakumpera igikoma avuga ati igikoma ni giki bami igikoma ati igikoma n'umukate ni iki ndabona wanzaniye ubuyi ndavuga ati ubuyi babwita igikoma mu Kinyarwanda okay rero papa cyangwa rero nabantu bakunda ibikorwa byacu nabantu bakunda ibikorwa byacu kandi babiha agaciro kabisa mu Rwanda burya baraha agaciro ibikorwa byacu kuko natwe tubibaha ngaha je kintu nabonye apare yuko mu Rwanda bashigikira ivyabo barazi ko mu Burundi turenze dufise amatara akomeye gushigikira ivyabo je namamvuga ko atari kosa ryabo bashigikira ivyabo nyene miziki y'abandi bashaka bayugaye ariko natwe duca ubwenge tuvuga ati nako dushigikira ivyacu epwe nabo tuzobaraba ariko twashigikira ivyacu reka nkubwiye Starboy rega umuziki nta mupaka ugira kandi igikorwa ciza nta mupaka kigira nta muntu yozibira igikorwa ciza ntikibaho wowe n'umunyarwanda akoze hit igusanga muhira hajyanye wibere nubwo nyambuba hehe mu Rutana hit iragusanga nico gituma n'umurundi ukoze hit je n'umupeti w'ubanza kumuzinda ariko hit iravuze Kigali Gisenyi iravuza hehe mu ntara nikuvuga nta muntu azibira igikorwa ciza kamani kwa doctor kamani kwa general kwa doctor ni kwa general je sinzi uko je ntasi nuja mu bubare ndikunda gusohoka urumva nikuvuga nta muntu numwe azibira igikorwa ciza nikuvuga iyo bakunda kuvuga ati Imana yuguruye nta wugara ivyo bintu byo kuvuga ngo urumva ngo kuzibira ivyo bintu je ntabyo nigira ntahura kabisa Imana ni nayitanga hit nta muntu azibira igikorwa ciza wozibira igikorwa ciza gute nuko bimeze uza abantu twaje bakaze mugabo ubunye twiyumvira iyo bagiye tukahabura uko biri kose nibaza ko ntawe ukwiye gushavura iterambere ry'ubundi kubera ko umugenzi arashobora gutera imbere ugasanga ejo niwe agukijije so reka tuje inyuma ya bino bikorwa byose wakoze ni video zitanu AKIM muri uno mwanya yaronse iki muri rusangi reka turekane n'ama views kubera ko views canke public warayironse abantu baragukurikirana kuko mbona n'ababone bariko baraduga cyane ndetse cyane gose ku rwego rukomeye cyane inyuma y'ivyo bikorwa byose AKIM no musa amaze kunguka iki mu no muziki cyambere maze kunguka n'abantu cyambere gikomeye kandi nshibira Imana mufise abantu benshi kuko nta mafaranga Starboy muvuga amafaranga yose ava ku bantu ntawe ico nzico nta mpene canke ntuzenya inka iraguha amafaranga canke inkoko nukuvuga ico mfise abantu kandi ufise abantu ibintu byose biragira kuko ama déplacement tuvuga na afise abantu ubwo buzi tuvuga amafaranga tuvuga afise abantu rero ko mfise abantu ibintu byose bizokunda yego no musi rura nta mafaranga afise ariko mfise abantu ntabwo mfise ejo twakoranye ikiganiro na Roriro muri explosive no yariko aravuga ati abartiste bo mu Burundi dufise ikibazo tuvuga ko dufise amahera tayo dufise nubavuga ko ufise amahera tayo dufise nta muntu azogwa n'icaci mugabo nuvuga ati je nta mahera mfise mu ntemo bazogutamwo
uri muri abo bantu bazovuga ati ejo reka dufekinga ubuzima kumbure oya jewe mu buzima bwa faking ubuzima ushonje uvuga ko ushonje yego kabisa ndavuga ko nshonje kuko bavuga ati ntawuhisha hababa nto nyegeza ahantu hari ububabare ikura babara na muganga Western Boy iyo ugiye kwa muganga arakubwira tubabara ya nyamba ari mu mugongo urambura umupira ati biga jemba bara wafashwe gute wafashwe gute umeze gute bimeze gute rero je sinohisha ahantu mbabara ariko ico nizera cyo ibintu byose mfise ibibazo byose mfise bizokimogwa n'ibikorwa byanje kabisa ibikorwa byanje mfise kuko ibintu ejo nari nkeneye no musibyo nkeneye ahubwo usanga ko ibibazo kera nari mfise byarakemutse byarakemutse ahubwo mfise ibindi bintu indi target mfise yego kabisa uvuze ati muganga ni kumubwira aho babaranciye nibuka nyiri muri entena njanye umusheri wanje kwa muganga yaragwaye no kunuzenya ku gitsina rero muganga aramwinjiza ahantu muri sare wakeneye kumuraba nabwe muganga oya ntavyo kuraba amutahana ndamusubiza yo bestari rashiraga muganga ari byo uzanye ndamusubiza inyuma ku ishuri muganga munywa arambwira nuko bimeze muganga ategetswe kuraba ndavuga ati sawa tunazizana muganga w'umugore Yose karagaciyemo Yose uno bamwita Adrick AKIM nawe kubwiye yuko afise indirimbo zitari nke kumbure na muzayimbwa mbwa Star TV nico gituma tuko turaganira cyane ukijanye n'umuziki wiwe kumbure mushore kunamumenya mushore kunamenya uburyo yagiye arakora hari ikintu twavuze ejo mu kiganiro nyene kandi twakoranye na Rurati biraryoshe kugira fondation ikomeye ari byo bintu novuga yuko byatumye basirorira akiriho nubwo atari ko arakora amahita ariko biri mu bintu byatumye Ruriro akiriho kuri AKIM wubatse fondation gute kumbure no mu myaka izaza uzovuga ati nubwo noba ndiko nkora imiziki baye acari AKIM kubera ko nakoze fondation nziza cyane icyambere umuririmbyi w'ubu w'imyaka agizwe na social media imbuga no kuvuga burya igituma tutazi bacacu ya misi cyangwa abandi baririmbye kera basi how dufise tujya kubarura abana bubu unye tuvutse muri iyi misi cyangwa abana bavuka nka 2025 ntazi cacu ya misi ngo ninde rero igituma twebwe tutazokwibagirana basi nubwo twokwibagirana gusa bazovuga ati hari umuririmbyi yitwa Adrick AKIM yabayeho nuko bazosacinga bakabona imbuga zanje bakavuga ati budu unye ari umuririmbyi w'umurundi nubwo ntakiri trend jewe Adrick AKIM ngibinyi ibintu yakoze ngibi nibi kuko no musi yashobora gushaka indirimbo ya cacu ya misi ukayibura cyangwa gashanga kundi umuntu ayipostinze nawe yayipostinze ariko uno musi twebwe ibintu dukora bizobaho imyaka n'imyaka nubwo tuzopfa byo bizogumaho yego uno musi kazoza mu muziki wawe uri ukabona gute muri rusange birashika ukicara hano uka planning ukavuga ati dandeza nzo banduyu ejo nshobora kuba nduwundi muntu birashika je kuri ico kintu sino basi kunocishura ico kibazo ni kuvuga wowe urapanga Imana igapanga shatana agapanga n'abantu bagapanga urumva jewe nakubwiye nkisohora ntuze yapendikira ndashaka amaviews 10,000 no kuvuga nkisohora pendikira plan nayo niziko uno munsi deja namaze kuyirenga kure kuko n'indirimbo igeze ku miliyoni 2,200 rero sinovuga ngo no munsi ngo ejo shaka kuzoshika urumva ndashobora kuzopanga tejo shaka kuzoba naguze imodoka shaka kuzoba naguze urupangu rwanje ugasanga ejo nzo afise impangu 10 urumva ugasanga nzo afise impangu 10 n'imodoka inyamba ari 20 rero iyo mu gihe upanze ibintu utazi mu kuvuga twebwe abantu tuzi kahise kacu tuzi kazoza kacu ariko tugakora tugashiramo iguzi mu bikorwa byacu bya bikorwa nivyo bivyara yakazoza kacu kabisa tuje kuri akapera ka penkira gato freestyle kumbure bashaka babafana bumve wa muntu yayiririmbye indirimbo nziza cyane gatonya basi rurahera kuri ukuri kwanje ukuri kwanje nuko ngukunda cyane imbere hanje ni heza ndagufite ivyo ubona vyiza nibihenda amaso ndahari kubwawe ni vyiza kuba umfise let me be your painkiller let me be your painkiller let me be ndakubera muganga kuvura buri gihe
Let me be your painkiller. Painkiller. Let me be your painkiller. Painkiller. Let me be. Let me be. Muganga kuvura burigiye. Yes, inyuma y'ibikorwa aba boss no munsi. Muri ko muhura gute na cyane kuri ka gafaranga twifuza. Muba bari ko bakwiyumvira ko cyanye urashategereje gihe ntikiragera. Ndacyategereje kabisa. Ndacyategereje igihe cyanje nicyagera nawe uzobibona Starboy ibyo bibazo ntizobimbaza. Ntizombaza ngo ababoss ngo bimeze uko. Nzobona ati mbega ko byagenze uku nuko. Igihe nicyagera nawe ndazi bose bazobimenya mu busanzwe. Hari umuntu yavuze ati aba artiste ba kera igituma basorana hiti cyane. Indirimbo zamaho baricarana bakaganira kumbura ugasanga hari urukundo. Inyuma yo kuzana bino bikorwa byose hari benshi ndibaza wemeje n'ubu aho bicaye ndazi hari abari ko baraba kino kiganiro n'ubu aho bicaye bavuga ati umwana arakubita ariko kugira yicarane nawe akubwira ati petit frère bimeze ukunuku ubucuti cyanye kuganira na bamwe mu artiste b'abarundi bimeze gute kuri Adrick? Ukuvuga abaririmbyi b'abarundi bakuru banje sibeshi tuganira ariko iritararenga uritera ngati hacari kare cyane hacari kare ntihararengerana yuko ngo tuzovugana tuzoza turahuzwa n'ibikorwa nta na kimwe n'abarundi gusa n'Imana ibikoze n'abanyamahanga tuzovugana hari igihe nicyagera n'Imana yabona ko bikenewe bizogenda neza kabisa. Kuri uno mwanya uri kuri tele y'abakonzi ba Star TV no mwanya bariko bagukurikirana ndetse twavuze kuri music cyane kumbure bashore kukumenya uwundi mwanya nibaza ko tuzoganira byinshi. Ngiye kuzana mu followinga cyane naho ndamu followinga mugabo ubonye bigiye kuba birebire kubera ko uno musi yamaze kuja mu muryango. Ikibazo ndakubaza cyane kumbure nk'agasunika rugi muri uno mwanya n'igikosa abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana kumbure kubera ko bano bantu nibo batuma tuba batwebwe nibo batuma tugera aho twifuza nko babivuze ati ikintu cyambere waronse n'abantu ikintu cyambere waronse n'abantu nk'inyungu namwe mvuze ati gira icyo wasavye umwanya n'uwawe. Icyo nabasaba ni kunkurikirana ku mbuga zanje ibikorwa byanje bakankunda bakanabinyereka bakaba bakunze yo ku mutima so igikorwa bakakiraba ntego ibiteramo bakaza kushigikira donc bakankunda bakanabinyereka kuko ari ukuntu wibaza ko ufise abakunzi ugategura igikorwa cyangwa ugasohora indirimbo b'abantu bawe ukababura ari ibintu bibabaje ni aho ujyanye usanga Starboy dufate nka timu ya film usanga film yakinyamwe abantu 40 bakayipostinga usanga ifite abavyuzi 10 ni kuvuga nababavye uravyumva bayicinye bavuga ati shira ku mbuga rero ni bankuriye banabinyereke bankurikirane ku mbuga zanje zose ni Adrick AKIM Instagram, IG, TikTok, YouTube, Facebook nkore cha Adrick AKIM ko novuga hama ibindi navyo bizoza biraza bukebuka kabisa. Simbura rero kwizo mbuga kuri TikTok icyo tugusabura umwigeme mwiza cyane kubera ko urabizi ko abarundi kazi turi beza of course buri murundi kazi wese abari mwiza bameze fresh kubera ko ntaje maze gutembera East Africa yose ndamaze kubona uburyo abakobwa babo imibereho yabo ndamaze kubona n'abarundi ndamaze kubasamura ko nkumva ukuntu bameze si kubasamura nyene kubaje ndamaze kubasoma abantu bazi kirundi neza barabiza wahereje wihereje ndamaze kubabona abarundi kazi turi beza tufise n'umutima mwiza so tuje kuri TikTok yewe twandike AKIM Adrick kumbure umwe wese azatamwa ga challenge kamwe kamwe ubu rero Starboy abarundi warasamuye ko n'abantu narumvise uburyo abaganda nabo n'abaganda bose abaganda barabizi abarundi tubagaranye abaganda aho bari hose yes rero ja kuri TikTok kumbure umufollowinge unakore na challenge utumushira ku ifoto gusa si ngombwa ukore video woshira ku ifoto ugakutamwe nyene sound ni fresh ama tuje kuri Facebook page naho tubikora uko nyene kuri YouTube nahone mu kwezi kumwe tumukoreza 100 aronke silver award nkuko mwabikoreye abandi cyangwa nkuko mwabinkoreye tubikore kubera ko n'umurundi wacu kugira umuziki ugere kure nuko tubashigikira abarundi muri rusangi bagenzi bacu ni batonya bacu ni bakuru bacu hari nige usanga utari kushigikira umuntu w'umukuze wawe kure ugasanga n'umukuze watavyuze waramwase
umwana ko ataco mufana ariko ugasanga ari cyo mufana ariko kandi twese turi bamwene mugabo umwe erekana abashimire cyane mwese mwashoboye guteramana natwe ariko kandi tunagushimira ku mwanya washoboye gufata ukaza hano merci Starboy kunyumvira ko ukaza nkasangiza amakuru yanje abakunzi ba Starboy n'abakunzi banje aho bari hose ese n'abantu baravyihiganiro mani bahezagire umwanya badutije nasaba gukora subscribe kuri Starboy Imana ibahezagire cyane iyi ni Star TV ndabakunda cyane my name is Starboy the Ship Danger man thank you